nkabanyobora BMBC nishirahamwe rimaze imyaka 10 uno musi neza na neza itariki 6 z'ukwezi kwa 8 2022 turakuze imyaka 10 tubaye inomero rero rubanza mu by'ukuri kwari kugira ngo twiginane turyoherwe twarageze amahigo imyaka 10 ishamo ryacu rirakura hanyuma rero ibyo dukora hanini nibijanye na architecture na construction turubakira amazu abarundi baba mu bice bitandukanye by'isi uhereye ko hari muri diaspora guhera muri myaka 10 aho usanga ku migane myinshi dufise y'abakiriya bacu no ngaha mu Burundi barimo tukagira kuvyerekeye architecture na construction n'ibindi ubwa mbere twege BMBC nishirahamwe ribaho sishira hamwe ryo mu mufuko w'umuntu cyangwa ryo mu isakoshi nishamwe ribaho rifise abakozi benshi kwabwiye amajana 4 kandi afise experience yo myaka 10 kwanda turafise experience hanyuma tuvugwa neza mwumvise ko mu byo turavuga tubayeho kubera abantu benshi kwisi yose za Amerika Australia hose batuvuganga ukuntu turivuga tukarikora cyo ni cambere hanyuma tutatembera muri architecture na construction hanyuma ibindi ni nk'ibi bijanye no kubaka akedi umuntu ashaka kuza afise amahera adakwiye tukamwubakira inzu yiwe muri parcelle yiwe akazoyari buhoro buhoro akaba inzu myaka 10 atayishe yose ibyo ni byambere hanyuma tuko tatunganya ibisagara ni quartier turimo navyo nyene n'ibintu usanga twisangiza besha bigira tafise quartier mashaka kuza akaduha amahera akaronka inzu mwikate yiwacu atari tupazera afise kwideni naho nyene akazoturiha imyaka myinshi nibaza ko ibyo biravuga muri market ukora byinshi mugabo byo kubaka ni byanini okay bwa mbere mu rwego dukora nabwiye nkarorero twega amakaminuza menshi abanyeshuri babagira amatage wacu kandi bise ubuhinga muje mahajya mu dusanga makete angana kuya stage BBS isosiyete itanga internet hajya ariko twateguye muzobona murabona BBS namugira mu mukoresheje mu kuwe hanyuma izo za Brarudi hariya za Kayanza ajya amadepo Kayanza ni twayatunganije kujya mubona za Brarudi mvuze amasosiyete manini mwabonye icegera cy'umukuru w'igihugu ahavuye avuga ko aba mu nzu twamwubakiye mwabonye n'abakiriya bari ngaha benshi bavuga ati badutumiye ku isabukuru tuva amazu batwubakiye muri BMBC rero kubera ari benshi cyane ntubavuga ndabamare ibyo birakwibye mwiboneye nibaza ko mugabo wakenera ibindi by'amadetaye muri mwego ushaka kuzotwegera cyangwa umukiriya nk'imwe kagomba kujya akazi turamana ibindi byinshi ntavugiye ngaha ariko nyakubaho hagataho uko biri kose munabwira muti twebwe dutanguye kubaka twarubatse inzu 10 20 30 mumaze kubaka inzu zingana gute muri iyo myaka 10 okay murakoze cyane tumaze gukora project 68 muri iyo myaka 10 tucyashizemo aya project 30 tuko dukora ngaha na ya project mwumva mu buyobozi bwa BBJF yavuze tugomba dutangure ibibazo baramajana kizo ari gisagara cyose urumva rero turishira muri fise umuga ibifise experience ibi tuko turakora ngaha mu gahahe si amahera tuzanyemo ni experience dusunikiyemo yabidushikanyemo tutanabizi abantu barimba bati kwereka banki BBJF itariko rahamahera abantu ngo bibakire imigambi yabo mugabo tege umuntu aje murabona bureaucracy banki zafite madosiye menshi tirete umuntu aza muri BMBC project yigwa muri BMBC yiwe igaherera muri BMBC nukuvuga twege uje muri BMBC kubera dufise equipe zabigenewe kandi zinga aba engineer nuvuga abahinga BJF kumbure usanga specialité twege turi bureau d'études turi construction dossier yigwaho nyene muri 2 jours urashaka kubusinya contrat uziko BJF tokide pour amahera cyo ni cyambere kandi urumva contrat usinyira BMBC nta bintu bishukeneye kuza uraza gusigura amabiro muri BJF cyo kintu kirasanzwe hanyuma urumva twege abantu bitura twege muri iyo partenariat babazi ko bitwikisha hamwe rishoboye ibimenyereye ntavyo kuvyiga ni ibintu nyene washaka gusaba credit muri banki yindi Amerika yashira umuntu atabishoboye ariko BJF iguhaye credit korana BMBC Amerika yahaye abantu bashoboye nibaza ko atangora ni hagataho mwavuze yuko muri shira hamwe rimwe rishoboye kandi rinezereza abanywanyi mugabo twarabonye irindi shira hamwe rikorana n'aba diaspora nkuko mwabivuze yitwa Kamensi Burundi none mwebwe akarusho nakaya mwakavuze muga ntimwagasiguye umuntu ari hanze canka ari mu Burundi kugira yiture BMBC vyogenda gute bwa mbere kandi baje kwazashyize naho nyene bwa mbere imbere ko Kamensi Burundi iza gukora bya bintu iri kwirakora canke izo bananyikora hari abandi bantu bakira aba diaspora nakwe tuko turabubakira mugabo muri abantu bakira aba diaspora nakwe tuko turabubakira ni twege turishira hamwe no kwita professionnel y'inyamyuga experience y'imyaka 10 twabwiye ko kuva muri 2012 twege tuko turakora abantu muri diaspora rero twege nimba BMBC urumva yaraje ambe Kamensi umva bwa dusanzeho
rero urumva nitwe turi experimente ntibaze kudukompara kumbure n'abashasha nibo duce batubarusha urumva nk'ubu avec iyo partenaire ya BGF tuje kubaka accredit ku bantu bari Gitega no mu dini ntara mu bindi bisagara byo mu gihugu hagati cyo ni cyambere kandi ku ideni umvishe singisanzwe hanyuma tafise ama projet na manini guhera Gitega za Rumonge za Cibitoki ahantu hose abantu badutuma n'amazu y'abavyeyi babo badutuma kigenda mu yokinzu ya mama imuyinga tukaja kuzubaka nuko bwa mbere ahantu tafite titre de propriété sivyo rero bwa mbere urumva leta itwemeye ko tuhubaka haba iwacu turakora imigambi nkiyi nuko yabonye ko habereye ibindi navyo urumva amatongo yose je nibaza ko leta ihakeneye izofite ikindi kintu tubwira cemeye n'amategeko si haho nyene yokenere ishobora kwena n'ahandi hantu ntacyo navyantisipa ko urumva ivyo n'ibintu novuga bitaka force majeure n'ivyashika onsehala kubaka ntibisaba kubaka gusa hariho impact environnementale aha dusanzwe tuzi yuko ari ahantu hakunze gutwagwa ese muba mwariyumviriye muti amazu twubatse hano hariho uburyo bwo kuyakingira aha ntihatwagwa ntiharigira hatwagwa n'umusi n'umwe aha twaharima imyumbati gushika hirya yejo nta mazi yigera haca haba mu mvura haba mu rushana urumva rero sinovuga ko ico kibazo no kidebatako aha ntihigira twagwa nyinshi baziguze zose nta nimwe barafatanira yani umuntu aje kugura imwe yose ukuvuga nk'ubu uradoga sinya kontra yo kugura inzu hano mu Gahahe hanyuma cyo tugusaba yuko ubu ushobora kuriha 20% imbere ko utangura kuyubaka tuguha credit tudeboroka twege credit kirumvikana ucu usaba tugusaba gufise 20% ushaka kuri ayo 20% washaka gucuyazana ubwo nyene uya duteboroka credit yawe muri banki nkuko ushobora kuvuga ati jewe nta mfise ubunyene ndafise ya mbere nibo babona tutaratangura kubakira hari yani ibindi bice ngaha tutatangura kubaka tuzokubaka abanyene byo bakuje ivyangombwa abana bakwije bajya batangwe kubakira rero taca gumanya kwiza 20% kugira projet yawe itangure cyangwa uyafise tugatangura ubwo nyene kyaduha mbega hagati aho aya matongo mukoresha nayo mugenda musaranda hirya no hino canke nabahari rero turagura turi entreprise imaze imyaka 10 nabwiye nti nimuze muri bazo ibintu byinshi kandi nabahaye ikaze kuri BMBC mushanukene n'ibiganiro andi makuru expérimentaire tuzoyabaha nukuvuga tumaze imyaka 10 sivyo rero twararose abakiriya benshi amajana sivyo baratumye turonka ubushobozi bwo kugura amatongo nkaya iri niryo twaguze najya andi matongo mwumvise umuyobozi wa BGF avuze ati dukore nk'indi migambi minini nayo twaguze kirumvikana kubera abakiriya badukunda canke amabanki amaze kubona ko turi abaseriye aka finance ibyo dukorana